Hembere Gisagara na Dalila. Hariho n'aha turi rero hari akaga koperative naho bahita Kibenga extension, ni extension ya Kibenga viabilize, n'agaparti gatoyi karimwo nk'amazu adashika atobarenga 10 ibyo byose, kitwa Kibenga extension. Rero mu ncamake ni quartier nziza, abantu baho barakundana kandi barafashanya. Murakoze cyane kuduha akanya nkaka tutari twabateguje, nk'icyo ni ikintu cyo gushima, sinzi n'ingene twogishima, ariko muzobona iki kiganiro kizoca kuri iyi televiziyo. Yego turabifurije rero ibyiza byose Imana itanga umuntu akiriho mu bironke, mu bikoreko n'amaboko nukuri. Hanyuma nibaza ko n'aka kamo duteye abamaze gushinga imizi neza ko nako nyene gazoshikira abo gate abazobiraba abazotwumviriza, hanyuma tugafashanya twese kugira ngo umwe wese ashoboye kugera aduze mugenzi we, kuko ingorane dufise ni wacu turacumva yuko umuntu agize ikintu cyo kuduza mugenzi we canke cyo kwisununura wenyene nawe ko bari ku gatwe kiwe, umenga ahubwo baca bashaka kumucinyiza no kumumanura. Ni ingendo mbi umuntu yogenda avuze ko ikintu kugira ngo mu mitwe no mu mibereho yacu bituvemwo, mugabo dukunda ibikorwa kugira ngo igihugu gitere imbere. Mwaramutse. Namahoro. Witwa nde nawe? Miburo Christine. Miburo Christine, aha udandaza iki? Ndandaza ibitoke, ibiraya, ibijumpu, amatomati n'intore, n'ibitoke n'amashu. Udandazwa wabitanguye ryari? Haciye imyaka 2. Ego none ngaha turi mu kihe kibano? Aha bahitangwa iki? Mu Kibenga. Ni mu Kibenga. None aha uratonda misi yose yindwi, uratonda gukora kano kazi kawe? Yego ntonda guhera kuwa mbere gushika dimanche. Amasaha? 3:00, 2:00, tugataha 2:00 nyene. Ego ni bande babashorera rero? Tubwira babashorera ni bande? Abantu bo ngaha mu kibano n'abarengana. Urangurira he? Muri hotel. Uwo babwira aho mukorera kano kasoko kugira ngo baze baraza kubashorera? Ni mu Kibenga aho kasoko ngaha nyene hegeranye na SNDD. Ego mwibona muzogera he mu myaka iri imbere, mwifuza kugera he? Tuzogera kure, tuzoronka amabutike, dutera imbere, tudandaza ibisumba n'ibyo tudandaza. Ego mu mahera uronka y'inyungu urabona ko bikungukira kandi ugatunga umuryango? Ni buke nyene no gutoratora ibintu byo urabona ntivyunguka kubera byaduze, ariko bisumba kwicara. Yego murakoze cyane, Imana ibahezagire ku mwanya wawe n'ikiganiro muduhaye. Nawe urakoze.
mwaramutse neza nagomba mutwidondore jewe banyita Dalila Nimpagaritse nkaba mfise televiziyo yitwa Our Daily Lives TV gisigura ubuzima bwacu bwa misi yose namwe mwitwa abandi murakoze yego je nitwa Mita Polycarpe yego Mita Polycarpe mukora iki mu buzima bwa misi yose mu buzima bwa misi yose novuga ko nkora utwiwanje nkora nk'umukonsulta hanyuma nkakorana n'abenegihugu mu nzira yo kwiteza imbere mu buzima bwa misi yose. Murakoze cyane none aha turi twagusanze ni hehe? Aha ni ku biro bya koperative yitwa Ndonse Umugambi aho dufise abanywanyi biyungunganya biciye muri koperative bakora ibintu bijanye n'urudandazwa rw'ibifungurwa ahanini. Yego ni ibyo bifungurwa n'ivyahe ni ibifungurwa mbumbarugo ibifungurwa biva mu biterwa mbumbarugo abantu bakenera buri munsi gufungura mu mihana yabo. Ubu mu ntango twahereye ku bintu byoroshe bidasaba umutahe munini ni nk'ibijanye n'insanganyangaburo by'imboga ivyamwa ahanini mugabo ubu buke ariko hajamwe ibindi bintu nk'ibijumbu nk'ibiraya mugabo kandi dutegekanya kugira koperative ikore neza nka koperative nyene kabisa ifise inguvu mu minsi iza ko tushiramwo by'ibinyantete ibiharage umuceri byose hamwe imfungurwa zose zishobora kuboneka ngaha kuri aka ka koperative kacu. Ego none mwatanguye ryari kugira uyu mugambi wo kugira iyi koperative watubwiye? Ibikorwa by'iyi koperative byatanguye mu mwaka w'ibihumbi 2022 mu kwezi kwa kabiri ariko mu ntango zayo itangurana ingorane iraburabuzwa ahanini nabo yishigikiye niwashaka kuko uyu n'umugambi w'igihugu bahimiriza ko abantu boja mu makoperative bagakorera hamwe. Rero tumaze kuronka bya nkenerwa byose n'iki hamwe dutanguye ntitworohewe kuko baciye bayugara hafi amezi 9 yose ariko turiruka turagerageza turasaba mu ntwaro abakurira babandi bayugaye baraheza baraduha amakete duha uburenganzira nuko ahubwo tworohereza hama kugira dukore. Twagiye gusubira gutangura rero mu kwezi kw'icumi ku mwaka w'ibihumbi 2022 twari twatanguye mu kwa kabiri. Murumva ko tutorohewe twamaze hafi umwaka wose tutariko turakora n'abanywanyi twatanguranye barati nguvu barasa n'abagiye bose nk'abo dufise ubu ni nk'abashasha. Nukuvuga ko ivyo ni ibibazo mwahuye navyo mugabo murabandanya muravuga ati ko twamaze gutangura ntiduheba mwaciye murondera abadamu bashasha. None aba badamu twabo bakenyezi twabonye ngaha muri no soko mwabakuye he mwabumvishije umugambi bo benshi baje bava he nabo nganye ni mu kibano? Yego nabahanye ni mu kibano benshi nabaha mu Kibenga abandi nababanyi baha mu Gisyo. Urumva ko benshi bagiye mugabo hariho bakeyi bari basigaye bakeyi cyane. Abo rero nibo nabandi bagiye bacako bakabaza ingene bimeze uko byagenze baravuga ati ibintu byaratunganye byagiye mu nzira. Ubu turakora ukuri kwamye inzego
zibijejwe zaraduhaye inguvu zo gukora none twaratanguye rero niko abantu baciye baje baraza bariyandikisha ubu ariko barakora ata kibazo na kimwe kihari turabishika. Ni nk'abanywanyi bangana gute? Ntibaragwira cyane kuko urabona n'ikibanza si kinini cyane. Mu bisanzwe koperative mu mategeko itangurana n'abantu n'imiburiburi 10 kuduga. Twebwe ico gihe dutangura twarashikana 60 mugabo kubera benshi baciye bagenda bo ico gihuhusi ubu dufise abanywanyi bangana gutyo nyene bangana na 10 nyene mugabo kubera ubuzima bugoye ubu imitahe igoye kuronka ni kibenshi baratubwira ati turifuza kuza muri koperative mugabo turacahiga aho twokura imitahe yo gutangura kuko ubuzima butorosha. None umutahe muto kuko urumva bakora mu kwiyungunganya uhora ubona umumama atanguje umutahe muto uba ari uw'amafaranga angana gute? Kugira ngo izi produit zishobore kuboneka imitahe barayishira hamwe abayifise bayironse baje kandi yemewe muri koperative kuko hari intango yo gutangura mugabo nayo kongereza kugira ngo umuntu ashobore kugira amaproduit n'ibintu akwiye. Ayo rero twebwe mu ntango twari twatanguje 10,010 mugabo ariko araba ubuzima bw'uno munsi ayo ntagishoboka kugira bashobore kutanguza na dukeyi babona wese arazana nka 2,000 hama bagakora umwe wese rero ku mugoroba icatahanye yagiye ko tugenda umunango tugenda muri ya umunwa wose urare ufunguye kandi n'umufuko wose urarana amahera nico twisunze hanyuma turabafasha rero kugira ngo ico byo badandaje igice kije buryo umunsi munsi hana amahera yo gusubira abana ko bamwe bari baracana muri bagerageza muri iyo turiko turakoramo mugabo urumva ko dufise integuro yo kudandaza byinshi rero hamwe rero igice kizoguma ari uko nyine mukamuronke mufungura ku munsi mugabo kiriya gice naco kindi kizoje muri programa yuko hazoba kugaburana umwaka uheze. Ego nivyo nagira ndababazi aba mama hari abo mwagiye mubona bagitangura bagenda barakura ubona akarusho ubu kuba muri koperative ubuzima bwabo urabubona wewe bwa misi yose ukabona ati mama atangura byari bimeze uko ndamubona muri 2024 ko yungutse no ndabibona no mu bibereho yiwe ya misi yose iyi koperative yamukuye aha ubimushikanya kandi no muri fitire muri kazoza imbono ushaka kubabona aho wewe watanguje koperative nabo nyene nabo bamama bayirimo abo bakenyezi nabo bakobwa. Ego koperative irafitiye akamaro cyane gose kuko ubona nyene baje bari bameze ukabona n'ingene ubu bariko barakorana n'ababanyi muri ibi bintu muri izi service babagirira zo kubasumisha ibifungurwa biragaragara neza ko bashobora kuzotira imbere kandi bamaze kugira inyungu iboneka kuko ubu barumva ko batonda ku kivi batonda ku kazi hanyuma kandi bakibeshaho ku munsi akigurira impuzu akigaburira bafise abana bagasumira urugo bagafasha bagafashanya n'abacance babo mu gutunganya ibyo mu rugo biraboneka cyane kandi barabishima cyane turabibona naho kenshi abantu niyo bazashima batabivuga mugabo biragaragara ku maso kandi birabona niyo bariko barakora ko bavyishimira gose. Yego.
dusozera rero twagira tubashimire ku kuntu uri umuntu w'inararibonye kandi w'incabwenge wiyumviriye gufasha abandi mu kibano, kuko mu buzima bwa misi yose umuntu wese Imana yaramuhaye ingabirano, we wararonse ingabirano yo kwegeranya bano bakenyezi n'abakobwa kugira ngo bihangire imirimo, bashobore kuva mu mazu, bakura amaboko mu mpuzu, bakore, ubabone baguka. Urumva uwo niwo muhamagaro ufise, kandi warashoboye kuvuga uti sinze nsigisi uko nayisanze ngezogende nkoze ikintu. Rero twagira nawe tuguhe courage kandi tugushimira, nibaze yuko nawe mu muryango wawe bigutera iteka kubona uhagarariye ariwe watanguje no mugambi, ukabona uhagarariye gushika no munsi, ukaba unabona yuko muri kazoza nkuko wabigira bitubwira muzobandanya mwunguka ico wifuza kubona mu myaka 2 iri imbere ngaha hantu, kuko wavuze intambamye z'ikibanza ni gito. Urashobora kubona yuko mushobora kuzimuka mukagira ikibanza kininiya cyubatse neza, inyubako yego turabonye imvura ntibanyagira iguye harasakaye, mugabo ibindi bintu nyene wifuza kubona mu myaka mike iri imbere nuwo kwiyumvira kuza kubasahiriza vyogenda gute? Dusoze oya, icifuzo canje ubwa mbere bwobwo ni intango ni nziza, kandi cyane ifatiye kuko ifatiye novuga ku mwuga wanje, ku byo nawoba narakurikiye, nawoba narasomeye, nawoba naraherejemo washaka mu mashuri, nawoba naragize bijanye na développement, gestion du développement mu Gifaransa, singeno yivuga mu Kirundi, ni ko gutunganya iterambere. Narabikoze ndabikorana ntuzeye n'amasosiyasiyo amwe, mugabo ntibyashoboye kubandanya kubera imvo ntashobora kuvugira ngaha. Ivyo birahagarara kandi bari bamaze gutera imbere neza cyane, mugabo mu nyuma ndavuga nti reka da ko ntihari muri cadre y'ukwigenga ico gihe, ariko ntibyashoboye kubandanya kubera imvo zindi. Ubu rero nishimira ko maze kugira ngire ni cooperative na societe, societe yitwa Ndonsa, mugabo cooperative yitwa Ndonse, c'est-à-dire ndonkeje abandi. Jewe nararonse, ndafise umutwe, ndafise ubwenge, ndafise ingene nshobora guplanifya nkorganiza nka créer. Aba rero bana iyi cooperative rero nace nita Ndonse umugambi, ibyawe na societe Ndonsa umugambi. Rero ikibazo nzarona ko muri kazoza kishaka kubana gito, ivyo kirashaka kutubana gito biraboneka, mugabo icizere yuko dushobora kurondera ahandi hagutse dushobora gukorera, kuko gushika no munsi inzego z'intwaro ziradushigikiye. Urumva ko ku ntango bari babanje kutubloka, mugabo bakurira nabo baravuga ati ivyo ntibishoboka, baraheza baratwugururira, kandi basaba na bamwe batwugarira ku gushigikira ibikorwa by'aba bakenyezi by'iyi koperative, kuvuga ko ababakurira bari babishimye. Rero nico gituma tugira tuti tubona yuko iyi ni intango, bamaze gutangura kubimenya hirya no hino biciye muri intuze y'iwanyu, media yanyu, kumbure begera twatangura kubona ko bikenewe, tubasabe ahantu hagutse. Hanyuma n'abandi rero babona bati aba bantu bafite intumbero diaspora, abandi bagira bati mufise umugambi mwiza wo kwiyumvira abandi, tubashigikire gutya na gutya, kuko nabuze imigambi dufise kugira ngo ibidandazwa byaguke bigwire, ibintu by'intete, ibintu by'ibiraya bireke kudandazwa kuri detail gusa, ubwo tugire des stock, tugire ico bita vente au gros, turanguze amabutike yandegereye ngaha aze kurangurira muri
urumva ivyo rero birasaba imitahe tutarashika ko gushika ngira nti kumbure bizotinda bikunda abakunda iterambere bose bagaheza bagashigikira iyi koperative kugira ngo yagure urudandazwa rwayo baronke bimwe byo ku munsi mugabo nihagira n'umwaka babone ko batwaye igikemanyi gikwiye umwe wese mu byo azoba yarashizemo canke byamwegukiye mu mitahe twoba twafashishijwe n'abandi bamaze gutera imbere niyo ntumbero. Murakoze. Ngaha mu Kibenga ubona haba bande abantu bahaba ni mu kibano abantu bahaba bafise uburyo bungana iki? Kibenga twarabajije umuntu yayibayemwo kera atubwira ingene yatanguye ahamwe muri Kibenga yo hepfo bita ngo intiriviabilize urumva si yo haruguru mubona hameze gute umutekano waho byose vyifashe gute mu kibano? Abanyakibenga n'abantu b'intore babanye neza cyane rwose barakundana barasangira iyo baronse ni quartier irimo abantu novuga mu mibereho no mu ntuzeyi batandukanye harimo aba musulman harimo aba catholique harimo aba protestant harimo aba fonctionnaire harimo aba commerçant urumva ni quartier nziza ni nziza cyane vraiment sinorongene ndayitera amashugwe hanyuma n'abantu mu kibano vraiment bose bumvikana kandi babakozi. Rero hariho igice kiri viabilize cha quartier Kibenga kijya mu usangamo amapave hariho n'ikindi bita Kibenga Lac iki kiri munsi ya Avenue du Large uja kwitanganika hariho naha turi rero hari akaga cooperative naho bahita Kibenga extension ni extension ya Kibenga viabilize naga parti gatoyi karimwo nk'amazu adashika atobarenga 10 ibyo byose kitwa Kibenga extension rero mu ncamake ni quartier nziza abantu baho barakundana kandi barafashanya. Murakoze cyane kuduha akanya nkaka tutari twabateguje nk'icyo ni ikintu cyo gushima sinzi n'ingene twogishima ariko muzobona iki kiganiro kizoca kuri iyi televiziyo yego turabifurije rero ibyiza byose Imana itanga umuntu akiriho mu bironke mu bikoreko n'amaboko nukuri turabikebanuye munsigara amahoro. Turabashimiye cyane namwe ko mwaje kutugendera mu Karaba turashimiye televiziyo yiwanyu yego hanyuma nibaza ko ntakakamo duteye abamaze gushinga imizi neza ko nako nyene azoshikira abo gate abazobiraba abazotwumviriza hanyuma tugafashanya twese kugira ngo umwe wese ashoboye kugera aduze mugenzi we kuko ingorane dufise ni wacu turacumva yuko umuntu agize ikintu cyo kuduza mugenzi we canke cyo kwisununura we nyene nawe ko bari ku gatwe kiwe umenga ahubwo baca bashaka kumucinyiza no kumumanura ni ingendo mbi umuntu yogenda avuze ko ikintu kugira ngo mu mitwe no mu mibereho yacu bituvemwo mugabo dukunda ibikorwa kugira ngo igihugu gitere imbere.